Abantu ntibosya bwose ngo batezure ku bijanye no kurwanya ikiza SIDA kuko ngo kiracahari. Bivugwa na Patiri Yamuremye arongoye ikigo c'abajesuite giharanira amagara harimo kurwanya umugera wa SIDA. Mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya SIDA, Patiri Yamuremye avuga ko ikigo arongoye bafise abantu barenga 1000 bagendana umugera wa SIDA bari ku miti. Ikigo ni ikigo giharanira amagara mu buryo bwinshi. Muri ubwo buryo harimo kubahigiza kurwanya SIDA no gufata mu mugongo bamaze kwandura. Ngaha turafise abari ku miti barenga gira 1221, hariho amagana 980 amaze kugira charge indetectable, no kuvuga hamwe umugera utaboneka ngo ni wese agura ko umugera waheze. Hanyuma hari abo twakiriye baja kuri wa mugambi bita PTM, wa mugambi wo kurinda abana bavuka kugira ntibavukane umugera. Muri ikigo tumaze kugira inyishu n'inyungu y'ijana kwijana, nta muntu turashira kuri PTM aravuka umwana yanduye, byerekana neza yuko ibintu bigenda neza. Twebwe rero ngene dukora ikintu bita clinique mobile, no kuvuga gusanga abantu mu mihana iyo bari kugira ngo bashikirize impanuro zo kwirinda, hanyuma abapima bapimwe, banduye bace. Urazi ko umugambi wa leta uko upimwe wese bagasanga agenda n'umugera wa SIDA ataja ku miti ako kanyene. Nimwe ntumbero rero dukora Yezu mwizera akora n'ibindi bikorwa nk'ibi vyo gwaruka, abonye gwaruka bakoze amapoemi vyese vyerekeye vyo kurwanya umugera wa SIDA, mugo binajanye n'ibi bidukikije, kuko amagara meza ajyanwa no kubidukikije nabyo nyene biba bimeze neza. Turakorana rero n'abandi kuvyerekeye iby'imigambi yo kwiteza imbere cyane cyane mu gwaruka. No kuvuga ko ibi twagize uyu munsi ni kimwe mu bikorwa vya Yezu mwiza umuntu afatikanye n'ibindi bihari. Umugera wa SIDA ngo ni ingwara mu zindi mu gihe wipimishije ukabimenya kare ko uwufise, ndetse ugafata imiti hakiri kare nk'uko bisigurwa na Jane Gapia amaze imyaka 36 agendana uwo mugera. Naragira ubuntu bwo kumara iyo myaka 36, habaye ubuntu bw'Imana. Rero nk'uko narabivuze ngitangura kugendana umugera wa SIDA, ko nanduye umugera wa SIDA, si ndabifata nk'uko ari igicumuro nakoze cyangwa yuko ari umuvumo. Ndavyemeza kandi n'ubu iyo myaka 36 ndayimaze kuko Imana yari ifise umugambi yashaka ko nshikako. Ariko rero Imana irafashwa. Iyo Mana yarampaye kuroreraho imiti, ya miti ipfufahaza ARV ishika. Hariho benshi batayironse, suko nari ndabarushije ubutore, suko nari mwiza imbere y'Imana kurusha, ariko umwe wese Imana imufitiye umugambi. Ariko naho biruko ngo bisaba indero. Gapia avuga ko ubu n'imiti bafata yoroshe, aho usanga ari nk'ibinini 3 gusa ku munsi. Aho rero ngo ni mu gihe nka kera wasanga bafata ibinini 36 ku munsi. Ubu rero ngo ntaco tuma umuntu adafata imiti neza. Uno munsi abantu bafata ikinini kimwe ku munsi, ikinini kimwe kirimwe imiti 3. Twe twafata ibinini 36 ku munsi, 12 mu gatondo, 12 midi, 12 mw'ijoro. Jewe ariko sinigeze nidoga, nasigaye mvuga ntinzanira twaduharage twanje ko ngira Imana nkaturonka. Aha rero ico mvuga nti kubona hari abantu baronka imiti bakayifata nabi, mbere ntibayifate, baba bariko barahemuka, bahemukira igihugu, bahemukira abantu bose twitanze tugahaguruka tugafata iya mbere tuja gusaba ko natwe batotwibagira. Gushika ubu bigaragara ko imigwi ibiri y'abantu, abihereza ibiyaruramutwe n'abantu bagendana n'abagore benshi canke abagabo benshi, aribo babangamiwe n'uwo mugera. Biruko mu gihe umugambi w'isi ari uko gushika mu mwaka wa 2030 ata SIDA yoba ikivugwa.